Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ndababwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane yeje kudushikira ku magara y'umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nyene cubarije nawe Major Evariste Ndayishimiye. Aka kanya rero turonse amakuru akomeye cyane tugira ngo tubashitse ko muri ibi biganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndaguhaye ikaze kuri yumviriza aya makuru yacu herereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhaye ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza aya makuru yacu uherereye ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Nabibutse yuko aya ari amakuru mutorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru muhinga akorera ngaha mu gihugu cacu Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini bakayaturungikira tukabashitsa ko ibiganiro vyacu vya misi yose ido nido. Akaba amakuru avurwa mu bisata bitandukanye vy'igihugu, igisata ca politique, umutekano n'agateka na muntu. Kuri ubu ngubu rero reka nsubire ndagukengurukiye cyane nshuti munywanyi kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone. Kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma no kubusi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uraturabona arakazijya nawe nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabwira ukuri aka kanya ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Indege ishika muri Dubai nyuma yuko umukuru w'igihugu nyene General Major Evariste Ndayishimiye ku igenekerezo rya 30 Munyonyo mwaka wa 2023 ariho yafashe indege yerekeza mu bihugu vy'Abarabu. Amakuru rero adushikira nyuma yuko yakiriwe ku kibuga c'indege aho muri Dubai. Amakuru akomeye cyane nuko yaciye arungikwa mu ivuriro rikomeye cyane muri ico gisagara nyene. Amakuru rero adushikira n'amakuru akomeye cyane tugira ngo tugaruke ko mu buryo bw'idonido bikaba mu nyuma zuko inama yatumijwe ko n'umukuru w'igihugu nyene General Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu Jordan Ndayishimiye yaciye ashikayo giturumbukanye na cane yuko mutambukanyi wiwe Andre Ndayishimiye ndayubawe nyene ariko arafata ingingo zikomakomeye nyuma yuko yari yanse gushika aho umukuru w'igihugu agwariye kumvo zo kwanga yuko icuka cakudatagejeje imisi itari mike y'ikibonekeza ngaha mu gihugu cacu Burundi cokaza umurego. Kuri ubu rero amakuru akomeye cane tugira tubashitse ko turababwira amakuru avurwa yuko General Prime Niyongabo yabonetse muri ico cumba nyene umukuru w'igihugu nyene cuba General Major Evariste Ndayishimiye agwariyemwo. Bamwe rero bakaba batanguye kuvuga yuko kuri ubu ngo General Prime Niyongabo ari amakete yoba yashiriye umukuru w'igihugu kugira ngo ashire ko umukono nyuma yuko itegeko rivuye muri Republika iheranira intwaro rusangi ya Kongo riteye ubwoba. General Prime Niyongabo rero abandi bahinga mu vyerekeranye na politiki bakaba bajeje gushikiriza amajambo akomeye cyane yuko umukuru w'igihugu nyene cuba General Major Evariste Ndayishimiye yoba agiye kwitaba umuremyi na cane amakuru dufise yo kwizerwa tugira ngo tuze kuyabashikiriza mu buryo bw'idonido. Hari amasoko yacu yemeza yuko umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yobagera ashikiriza ijambo rikomeye cyane Jordan Ndayishimiye umuhungu wiwe umwe rudenda akunda cyane nyuma yuko biboneka yuko ari we nyene akunda cyane mu bana biwe. Kuri ubu rero hari amakuru dufise kwizerwa nyuma yuko ibi vyose bihejeje kuba. Hari umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyene cuba General Major Evariste Ndayishimiye mu gihanganyiga mu gihugu cacu Burundi. General Prime Niyongabo gifashanya n'akandi karwi kinyegeje inyuma y'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi kakaba kararahiriye gufata ubutegetsi bwa Gitega kakabuhindura intwaro nziza nyuma yuko ako karwi nyene gasigura yuko intwaro ya nyene cuba General Major Evariste Ndayishimiye ari intwaro y'agahotoro kandi y'akarenganyo. Amakuru rero dufise na makuru akomeye cyane nyuma yuko hibonekeje ibikorwa bitandukanye nyuma yuko umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nyene cuba General Major Evariste Ndayishimiye ashitse Dubai. Amakuru rero dufise nuko kuri ubu ngubu ku kirimba c'umukuru w'igihugu nyene cuba General Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu hoba harungitswe abasirikare batahora bahacungerera bikavurwa yuko no ku kirimba gishasha mu Kirundo hoba harungitswe yo abandi basirikare. Amasoko yacu yibanga mu gisirikare aremeza ayo makuru na cane amakuru ajanye no magara y'umukuru w'igihugu nyene cuba General Major Evariste Ndayishimiye. Bimwe mu bihanganje vyo vyatanguye gusigurira yuko kuri ubu ngubu koba ari agakino koba karateguwe n'abadede na cane ko bariko bararaba neza ibijanye n'abikitse mu kiza cyo gushigikira yuko intwaro ya nyene cuba General Major Evariste Ndayishimiye irimbuka. Hari amakuru ro kwizerwa rero dufise tugira ngo yose tuyabashitse ku buryo bw'idonido nyuma yuko umukuru w'igihugu nyene cuba General Major Evariste Ndayishimiye aciye ashikiriza
amajambo akomeye cyane. Jodeli Ndayishimiye yoba agira akora iki kuri ubu ngubu, ategerezwa gukora iki mu gihugu cy'u Burundi nyuma yuko ibi vyose biriko biribonekeza ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi? Umwanya n'umwanya murashobora kumviriza inkuru y'umubabaro nyuma yuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu André Ndayishimiye Ndayubaha yoba agira aganuke mu gihugu cy'u Burundi giturumbuka nyuma yuko umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi n'ibindi bintu biriko biribonekeza ngaha mu gihugu cy'u Burundi kuri ubu ngubu woba ugira ushirwe mu ngiro. Kuri ubu rero turaza kubigaruka ko tubabwira ukuri, tunatanga umuco ku biriko biribonekeza ngaha mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'amakete ateye ubwoba yarungitswe ku ngororo y'umugambwe CNDD-FDD. Kuri ubu Reverien Ndikuriyo nawe nyene yoba ari muri akaga gakomeye cyane. Kuri ubu rero harimwo abategetsi bakomakomeye bariko barashiramwo mabisi na nivyo tugira ngo tubashikirize muri aya makuru yacu akomeye cyane hejeje kudushikira. Ijambo rikomeye cyane umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ashikirije ryoba ari irihe, riribanda kuziye ngingo nyuma yuko kuri ubu ngubu ubugwayi bwiwe bwobuhejeje gukara cyane na cyane ko ishano yahawe ryoba ari nk'iryahawe umuyise Petero Nkurunziza. Amakuru rero dufise nuko Kere Nkurunziza nyuma yuko ari we ariko aragendanira umukuru w'igihugu hari amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira, tugera tuze kugaruka ko mu buryo bw'ido nido, bikaba mu nyuma zuko General Prime Niyongabo yoba agira atangaze ibijanye n'usubirira umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza. Ibi vyose rero bikiriko birakorwa mu ibanga ntangire nyuma yuko ari nderetse z'umukuru w'igihugu muri eta majoro, nyuma yuko hibonekeje ibi bikorwa bitandukanye. Hari n'ayandi mabanga akomeye cyane tugira ngo dushire ahagaragara nyuma yuko ibi vyose tutabandanya kubihishira. Abene igihugu rero bari kubarahendwa mu makuru y'ubeshi atandukanye nyuma yuko ari amakuru ava Dubai, nyuma yaho umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ashikiye muri ico gihugu nyene ibintu vyarahejeje gukomera cyane, na nivyo biriko biribonekeza ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Umwanya n'umwanya murashobora kumviriza inkuru ikomeye cyane, umugambi wo gutembagaza ubutegetsi n'ibindi bitandukanye. Kuri ubu rero nimunyemerere amakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane avurwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Mu nyuma turaza kugaruka tubashikiriza ayo makuru akomeye cyane avurwa muri politike ku bijanye n'amagara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, amakete General Prime Niyongabo yashekanye mu bitaro vy'i Dubai n'ibindi bitandukanye biriko biribonekeza. Nirihe jambo rikomeye cyane umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yashikirije kuri Jodeli Ndayishimiye. Amakuru rero dufise reka tuyatangurire ku makuru akomeye cyane avurwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Impanda hari umugabo yishwe n'imbonera kure n'abapolisi, n'ibintu bihejeje kwibonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Vyama biboneka yuko imbonera kure ziriko zirakora amabi ateye ubwoba zifashanya n'igipolisi c'u Burundi. Birababaje cyane, ni nyuma yuko Adrien Sibomana w'imyaka 37 yarapfiriye ku bitaro bikuru vya Mpanda mu ntara ya Bubanza ubuseruko bw'u Burundi kuri uyu wa mbere uheze. Abo rero bo mu muryango wiwe bagereza imbonera kure n'abapolisi kuba baragize uruhara mu rupfu rwiwe. Bikavugwa yuko abo banyumba rero baramukubise na cyane gushika aho atakaza ubwenge. Abene igihugu rero baragize imyiyerekano bafise mu minwe ikiziga c'uwo yishwe mu ntumbero yo gusaba ubutungane. Inkuru ya Burundi News TV kubw'amasoko yacu, wa mugabo yarapfuye kuri uyu wa mbere mu gihe abaganga bo kuri ivyo bitaro bariko bagerageza kumuvura kubw'amasoko yacu. Sibomana rero yapfiriye ku bitaro, ntiyari gushobora gukira uravye ukuntu yazanywe ngaha aremvye cyane, niko amasoko yacu mu buvuzi Mpanda ashikiriza. Kuri ubu rero uwo yapfuye yari yajanywe ku bitaro nyuma yo gukubitwa na cyane n'imbonera kure abanywanyi mu CNDD-FDD bafashanya n'abapolisi. Ivyo vyabereye ku mutumba Mushasha, nanone ku mutumba Masha muri komine Mpanda ku muhingamo kuri uyu w'Imana uheze. Mu gihe rero byavugaga yuko mu gipolisi bariko baraja wikizura barondera inzoga zitemewe n'amategeko, Sibomana yabonye nanone ubwa mbere yaciye agerageza kwiruka kubibwira nanone abafise izo nzoga kugira ngo bace bazinyegeza, ariko umupolisi umwe yaciye arasa hejuru. Sibomana nawe nyene agira ubwoba aca agwa hasi. Imbonera kure zaciye zimusimbukira arako ziramukubita cyane na cyane yarataye ubwenge, baca baramurekura aho nyene. Bivurwa yuko rero abanyagihugu bo bahavuye bamujana ku bitaro na cyane inyuma yo gutangaza yuko yaciye apfa umuryango w'umuhisi waranse kumuhamba, ahubwo bajanye ikiziga ciwe imbere y'ibiro vya komine mu ntumbero yo kwerekana umubabaro. Ico kibazo rero carateye umutekano muke
gushika aho buramatari wenyene ahashika guhumuriza, bikaba mu nyuma z'uko yemeye ko agiye gukora amatoza kandi ashimangira ko bazokurikiranwa uwo wese yoba abifisemwo uruhara. Ibi vyose rero bikaba bihejeje gushika ngaha mu gihugu cacu Burundi nyuma yuko imbonerakure zibiri zivugwa muri ubwo bubisha zahagaritswe. Igipolisi carafashe uwukora inzoga zitemewe, ariko abanyagihugu basaba amatoza kuba mu bapolisi nanone baba bagize uruhara muri ivyo vyose no gufashanya n'urwaruka rw'umugambwe urw'ubutegetsi wa CNDD-FDD. Ibi rero vyama vyibonekeza ngaha mu gihugu cacu Burundi kubw'amasoko yacu mu bene igihugu. Amakuru rero yandi ajije kudushikira, reka tuyerekeze muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, na cane cane kubiriko biravurwa ku basirikari b'u Burundi n'ibindi bitandukanye biriko biravurwa ku bene igihugu b'u Burundi baturuka mu gihugu c'u Burundi ariko bari muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Kuri ubu rero ayo makuru turayagaruka ko nyuma yuko hari amakete atandukanye General Prime Niyongabo yabahejeje gushikiriza umukuru w'igihugu nyanicuba General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe yafashe indege giturumbuka ashika Dubai. Amakuru rero yo kwizerwa dufise, reka tuyerekeze muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Mu nyuma turaza kugaruka kuri ayo avurwa ku mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Igisirikare ca Kongo kiriko kigira amatoza ku rupfu rw'abasirikare baco ni mu ndwi iheze n'amakungu. Kuri ubu ngubu rero bivurwa yuko muri groupement ya Kigoma teritwari ya Uvira mu ntara ya Sud Kivu abasirikari benshi barishwe. Igisirikare ca Kongo catanguje amatoza kuri rigenekerezo rero biravugwa yuko kwa kabiri wa 2021 Munyonyo mwaka 2023 abasirikari ba FARDC igisirikare ca Kongo n'abamayimayi Rushaba bari bateguye kugira igitero ku bagwanyi b'umurwi wa Twirwaneho ugizwe nabo mu muryango w'abanyamurenge. Ico gitero rero bikavurwa yuko cari kuba ku birindiro biri muri zone Kageregere, ariko rero kubw'amasoko yacu amakuru akomeye cane biravugwa yuko ariko bahwikiwe bakiri mu gisagara nanone ca Kamungu kubw'amasoko yacu hambane y'abasirikare ba Kongo nabo ba mayimayi, hari kandi n'abarwanyi ba Gumino bivugwa yuko n'abene igihugu baho ngaho kuko kubw'amasoko yacu ariko batomora. Umurwi rero wa Twirwaneho wemeza ko watakaje batatu mu barwanyi bawo nyuma yuko kubw'amasoko yacu abatari munsi ya 59 bo mu runani rwa leta barishwe. Rero FARDC ico ibivuga ko biravugwa yuko ngo twararonse amakuru ko Rwanda rwogomba ruzane abarwanyi ba M23. Ivyo bikaba mu nyuma z'uko FARDC ishobora kuba yarataye mu mutwe na cane cane ko yagereza igihugu c'u Rwanda kuba cifashanya n'umubare wa M23 mu guhungabanya umutekano. Ariko amakuru akomeye cane kandi yo kwizerwa, murazi yuko muhari wa M23 ufise ico ugwanira na cane cane ko ugwanira uburenganzira bwa bene igihugu baba bariko baragandagurirwa kandi bagirirwa nabi birukanwa mu gihugu cabo. Kubw'amasoko yacu rero ivyo tukabishikirizwa nawe bamwe mu bene igihugu bari muri utwo duce duherereye muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Gutyo rero bakaba bashikirije ko bahisemo kuja gutera abo bacuditse bo muri Twirwaneho kugira ngo bace inguvu uwo muri wa M23. Niko amasoko muri regima y'ibihumbi 3,300 na kandi bivurwa yuko na FARDC icumbitse muri Ruvungi yabwiye Burundi News TV. Amatoza rero ariko arakorwa urongoye akarere ka 33 k'igisirikare yaciye yihutira gushika mu gisagara ca Uvira kuri uwo wa kane uheze imisi ibiri nyuma y'ico gitero. Yatangaje rero ko hatangujwe amatoza General Yavingora Robert yavuye muri ico gisagara. Nanone kuri uyu w'Imana uheze gushika ubu ivyavugiwe mu matoza ntibirashirwa ahagaragara. Biragaragara yuko rero igisirikare c'u Burundi kiriko kiribonekeza muri izo ngwano zitandukanye, biriko biravugwa yuko harimwo igipfungu cishi cane na cane cane kubw'amasoko yacu mu basirikare b'u Burundi barungitswe muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo nyuma yuko bahejeje gushikiriza amajambo akomeye cane. Kubw'amakuru rero uruganda rwacu rwashoboye kwemeza inzego za gisirikare Buvira ivya Colonel Nyamusaraba arongoye umurwi wa Gumino n'abamayimayi Rushaba babikoze
bahoze badahawe uruhusha n'indongozi z'akarere ka 33 regima y'ibihumbi 3,308 nyuma y'uko ihabwamwo amategeko. Muri Sud Kivu rero amabara menshi ya mayimayi akorana n'abategetsi b'u Burundi mu kugwanya imirwi y'abarundi yitwaje ibigwanisho icumbitse muri iyo ntara y'ubuseruko bwa RDC n'abagwanyi ba Gumino ugizwe kandi nabo muryango w'abanyamurenge ariko begereye Gitega. Akeshi rero baratera umurwi rwirwaneho urongowe n'uwahora ari komine yirukanywe muri misi yaheze nyuma y'uko uwo yitwa Michel Makanika, uwo mugabo avugwa nk'uwuzi neza ako karere kurusha uwundi wese n'abagwanyi biwe nk'inzoka ziri muri ico cari cazo. Rero ayandi makuru akomeye cyane bikaba mu nyuma z'uko abasirikare b'u Burundi bahejeje gufashanya kandi bahabwa ingingo zikomakomeye n'igisirikare ca FARDC. Gusa uko bagaragaza umubabaro wabo baravuga yuko bariko barahabwa amategeko na FARDC nyuma y'uko igisirikare ca Kongo co nyene co kidashika aho urugamba rw'intambara ruriko rurabera. Kuri ubu rero bikavurwa yuko bajana nabo bita Wazalendo nyuma y'uko ari insoresore kuri ubu ngubu zishinze gufata ibigwanisho zikaba zishaka kugwanya no kurandura umwari wa M23 na cane kubw'amasoko yacu. Ivyo vyose rero bikaboneka yuko igisirikare c'u Burundi harimwo igipfungu cishi cane na cane ko gishigikiwe na bimwe mu bihangange bitandukanye, ariko ndabibutse yuko ari abategetsi bakomeye badashigikiye iyo ngendo iriko yibonekezamwo abasirikare b'u Burundi na cane ko ibisirikare bitandukanye vyibonekeza irya nino vyo bihejeje gushira ahagaragara amajambo akomeye cane na cane bivurwa yuko igihugu c'u Burundi kitariko kiraha abasirikare baco iteka. Nanone bigasigurwa n'abasirikare bacu baba baganutse mu gihugu ca Kongo batahukanywe ari nkomere. Ayandi masoko yacu rero aremeza ayo makuru. Reka twigarukire ku makuru akomeye cyane aje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi nyuma yuko ariko aravurwa ibikorwa bitandukanye vyo kugandagura umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyuma yuko bivurwa yuko yoba yarahawe ishano ryaturutse mu gihugu ca Ghana. Amasoko yacu rero kuri ubu ngubu rero aremeza ayo makuru bikaba mu nyuma z'uko hari n'ibindi bikorwa bitandukanye bihejeje kwibonekeza mu gihugu c'u Burundi nyuma y'uko igihangange General Prime Niyongabo gifashe ingingo gihutihuti gishika mu gihugu aho ngaho umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yagwariye. Bikaba bivurwa yuko kuri ubu ingingo zikomakomeye zoba zigira zifatwe. Bamwe mu bihangange bariko baribaza yuko umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yo gufata ingingo ikomeye cyane yo gutumiza ko umuhungu wiwe Jodeli Ndayishimiye yoba ari ingingo yo kugira ngo umukuru w'igihugu c'u Burundi avuge ijambo ryiwe rya nyuma. Amasoko yacu rero yemeza yuko General Prime Niyongabo yashitse muri aka gatondo kubw'amasoko yacu nyuma yuko yafashe indege yerekeza muri ico gihugu gihutihuti mwijoro ryakeye. Bikaba bivurwa yuko rero General Prime Niyongabo yoba agiye guca aganuka nga mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko hari n'ibindi bitandukanye yoba agira atunganye mu gisoda. Biravurwa yuko umugambi ukomeye cyane wo gushikiriza umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza woba ugira ushirwe mu ngiro na cane yuko kugerekezo ryejo haheze ubwo umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yava nga mu gihugu c'u Burundi. Mwarumvirije amakuru akomeye cyane ku kirimba ciwe gerereye mu Kirundo n'ikirimba ciwe gerereye ngaho Igitega. Biravurwa yuko umucanwa uriko uraka. Kuri ubu rero turaza kubigaruka ko mu yandi makuru yacu azabika mu nyuma z'uko Keri Nkurunziza nawe nyene yo bahejeje kuvuga ibijanye n'ubugwayi bw'umukuru w'igihugu na cane bivurwa yuko ari we mwizigirwa w'umukuru w'igihugu na cane bivurwa yuko ari we yagendereye umukuru w'igihugu muri ivyo bihugu vy'Abarabu. Amasoko yacu rero uko vyibonekeje ku masanamu atandukanye biravurwa yuko umukuru w'igihugu ciza c'u Burundi nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko aragenderezwa mu kagare k'abagwayi. Kuri ubu rero kabafise ubumuga na cane bikavurwa yuko umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atagerezwa kwitaba inama yajiyemwo n'ibindi bitandukanye nubwo yaciye ashikanwa mu bitaro. Kuri ubu abene igihugu n'ibihangange bitandukanye bariko baribaza kuri ubu ntibaratora umuco kandi ntibaramenya ukuri kubiriko biravurwa ku magara y'umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ariko turi ngaha kugira ngo tubashitse ko ayo makuru nandi tuba twagiye tubategurira. Ngenda basabe ntimuje kure
wowe ico usabwa umanuke musi video urabanditse ijambo sabona upyondeko uracurabona arakaza ujya nayo nyene upyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV mu kanya turaza kugaruka tubashikiriza amajambo akomeye cyane turonse mu buryo bw'ibanga yashikirijwe n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ubwo umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yari yatumije ko umuhungu wiwe Jodeli Ndayishimiye ayandi masoko nyuma y'uko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ari umuhinga mu vyerekeranye na politiki biravurwa y'uko yo bagiye kuganuka giturumuka ngaha mu gihugu cacu Burundi nkuko twahora tubibabwira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye ndayubaha niwe ariko arafata ingingo zikomakomeye ku butegetsi bwa Gitegana cyane ari we ategerezwa gufata ingingo ikomeye cyane yo guhindura ibiriko biravurwa ngaha mu gihugu cacu Burundi turaza kubigarukaho ko rero nyuma y'uko dutegereje iradiyo nimbonesha kure vy'igihugu kugira ngo bishikirize ijambo rikomeye cyane kubijanye n'ubugwayi bw'umukuru w'igihugu nibijanye n'umugambo ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi uhejeje imisi itari mike yiwibonekeza ngaha mu gihugu cacu Burundi ndabasabe rero nimujije kure abamenyesha makuru bacu bariko baratunganya ireresi ryibonekeje mu gihugu ca Dubai nyuma y'uko kurungu Dubai hibonekeje ibintu bikomeye cyane nyuma y'uko mu bihugu vy'abarabu ho bagira hafatirwe ingingo zikomakomeye kuri ubu rero turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nandi twabateguriye avurwa irya nino ngaha mu gihugu cacu Burundi ndayandi avurwa mu bisata bitandukanye irya nino mu karere k'ibiyaga binini ntimuje kure ni Burundi News TV.